Ndabaramukije cyane bakunzi ba BTV Burundi nkuko bimenyereye ni ku munsi wa kabiri aho misi yose twama tubashikiriza ikiganiro c'amagara meza misi yose ku munsi wa kabiri tubazanira abaganga batandukanye babinonosoye kugira ngo mwebwe mwese mwa muriko muradukurikirana mushikare kumva vyinshi ku magara yanyu yaba bagwaye yaba taragwara kugira ngo mushishikare kumenya ukuntu mushobora kwifata n'ukuntu mushobora kubaho ku ngwara zanyu musanzwe mugendana canke ku bibazo bitandukanye biba biri mu kibano aho dusanzwe tuba misi yose. Rero nkuko mubibona no musi muri studio sindi jenyene ndi kumwe n'umuganga bita umusage femme. Abantu bakaze cyane reka ndamusabe abaramutse yongere atwidondore. Abakunzi ba BTV mwiriwe mwaramutse bivanye naho uherereye. Benshi muranzi ngaha nitwa Augustin Arushimana ndi umusage femme. Sage femme ntituratora ijambo mu Kirundi ngene ryitwa. Reka tugerageze dukoreshe sage femme ariko mu ncamake dushigerageje guca hirya no hino. Sage femme ni umuntu afasha umuvyeyi yibungenze mu gihe aba yibungenze no mu gihe aba ariko aribaruka. Eko nibaza yuko ari umuco babitahura ni nyuma yo kwibaruka hose urumva bakurikirana umuvyeyi. Eko n'abantu urumva aba sage femme n'abantu bakurikirana umuvyeyi haba mu gihe yibungenze canke mu gihe yahejeje kwibaruka canke mu gihe aba ariko aribaruka. Nibaza ko ari uko rero no munsi nkuko mubibona abakenyezi bahura n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye mu gihe baba bafise imbanyi canke bata imbere yaho bakizibungenze barahura n'ibibazo byinshi bisanga bitandukanye. Ariko no munsi twashimye gukorera ku bavyeyi babibungenze inda ya mbere kuko ariho abantu benshi atakintu kimwe baba bazi babazi ukuntu vyifashe ntibabazi igisengene kimeze nta kintu kimwe babazi urumva abageni baba ari abageni mu mutwe hose nta kintu kimwe babazi. Rero twashaka tumubaze mbega mwebwe muriko murakira umuvyeyi mushasha mugeni mugeni biraborohera canke bigenda gute? Reka duhere imbere yuko reka novuga agira ubugeni. Hari ibibazo byinshi bafite mu mutwe yiyumvira none inda imeze gute. Hama hariho n'ibibazo by'abavyeyi. Hariho ibintu byinshi mu Burundi bikurikirana ubugeni. Umugeni by'ukuri aba afite ikintu nitwa pression sociale, gukandamizwa na societe urimwo bivanye naho uri. Wagize ubugeni inyuma y'indwi imwe zibiri abantu bose umenga barazi ibyo wakoze hama baba biteze kuca usama. Umugeni nawe ubwiwe biramukorako. Abavyeyi kuri eglise ku kazi nyene abafise pression kandi ibifatiye ku mbanyi. Rero twe nk'abasage femme nico dukora mu bisanzwe imbere kugira ubugeni hari ico bitwa consultation prénuptiale. Avant yo kugira ubugeni wategerezwa kuba ufite basi umusage femme muganira basi ukaja kwa muganga hama bakagutegura mu mutwe. N'umupsikologe ngaha arashobora gufasha bajya banonosoye ingwara zo utaragira ubugeni avant le mariage. Nko mu mezi nk'atatu y'ubugeni urikiri kurabutegura hama iyo pression ivuye ku muryango ivuye ku kibano ukaba uyizi kuko benshi nayo bazi. Hanyuma aha tuko tuvuga umugeni yagize ubukwe officiellement turaza kuvuga yanda yishushu. D'abord aruzi ubona aje ku mezi 6 atazi ko yari afise inda yaguma avuga ngo ni inzoka ngo aragwaye yaguma avuga hariho ibintu biharawe ilfoko ngenda ndabivuze ngo uhejeje kurangura amabanga yabubatse ugacunywa koka na paracetamol ngo ntusama nububeshi urasama wabikoze mu gihe c'agasamo urasama. Rero iyo yabinyoye iyo yanyoye koka akanyweye paracetamol canke bijya bindi byose bavuga ngo unywa uhejeje gukora amabanga mpuzabitsina ngo ntusame abazi neza ko atasame mugindi biriyo hama ikagumikura aguma ameze neza avuga ati ntanda mfise. Mbere no kwa muganga biratugora kumupima umukoyo kugira ngo turabe ko afise inda kubera aba yemezwa neza kwiyo ndataye yafise. Abo bantu rero baragoye cyane gukurikirana. Iyumvira umuntu ukurikirana inda yiwe imbanyi
atemera yuko ayifise. Ubwa mbere ni irya message muganga aza kuguha ngo warasamye. Irateye n'ubwoba. Irya message by'ukuri irateye ubwoba. Irya message donc uraza ku hariho ibimenyetso bitangura amaraso agateba. Ajya amaraso y'ubutinyanga. Iyo atevye uri iwanyu ni ngorane. Mugabo iyo atevye uri umugeni hariho tujambo muca mutangura kuvugana n'umushinga ntaye wawe. Okay, hama mugafata rero ingingo. Burya kugira umumama afata ingingo yo gutonda kwa muganga gupimisha ko yoba yarasamye, baba bamaze nk'ukwezi bariko baravugana n'umushinga ntaye we canke ariko ariyumvira ku kintu gifatiye kuri iyo mbanyi. Rero abageni bariyiba. Urabona ibintu biharawe ngo vya surprise. Burya ko yasamye abageni benshi bifuza kwiba surprise ku mugabo. Abayumva umenga niyamubwira ko yasamye iza kuba ari surprise. Mugabo si surprise mu gihe ukiri wanyu. Ico kintu nguma ndagisurinya kubera iyo ukiri wanyu ugasama ni bibazo mu Burundi. Rero iyo aje kwa muganga jewe nkuba nshikiriye kwa muganga menya ko yaramaze iminsi myinshi ariko ariyumvira kuza. Iyo rero yashitse ca tuganira turaza kurabana iryari yagize ubugeni. Wanashaka mura numva mu ma eglise menshi barabikorerako. Hajya hari umuntu agira ubugeni ari mu maraso yashika batavyitayeho ngo babiharure. Burya rero ikintu gihambaye kuri ibi bintu ko turavuga by'inda ya mbere, itariki y'amaraso ni ikintu gihambaye cyane. Ego nta muntu agira ubugeni ari mu maraso, vraiment sinibaza ko ari benshi. Na niba ari accident kuko ubu uba wononye ubugeni by'ukuri. Je ku ruhande rwanje nk'umuganga ugize mariage uri mu maraso uba wononye ubugeni. Sinzi baraza kutubwira abanywanyi batandukanye. Yego nibaza yuko bariko baradukurikirana boshira nimero hajyanye nimero dusanzwe dukorera ko 77 56 56 36 kugira ngo mwandike ibibazo byanyu muganga tukiri kumwe ngaha nyene agenda bishuye. Ego kugira ngo tubandanye dutahura byinshi cyane ku muvyeyi yo afise inda ya mbere. Rero kuko abakurikira babaye bakambwe. Ego abazi kwanza hariho nk'inda ya gatatu atatagiye kwa muganga gupimisha. Nawe nibaza ko yaje ku nda ya mbere ataje kwa muganga gupimisha. Rero uwo mugeni aza kugenda gupimisha imbanyi abashaka kugira surprise ku mugabo wiwe ko yasamye. Ubu rero yarasamye. Asamye arata kwibaza hakurikira iki. Ubu renda afite imbanyi ni giki gikurikira kwa muganga. Rero iyo ashitse twapimye twabonye ko afite imbanyi. Mu Burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba gupimisha imbanyi imbere y'amezi 3 ucuza kwa muganga benshi. Kandi ndeka ndabidekuhaje kirazira kuza kwa muganga gupimisha imbanyi ushaka kajya gakaye. By'ukuri nibaza ko ari kosa rihambaye ku muvyeyi. Benshi baraza ntiyitayeho yuko aje gupimisha imbanyi no gukurikiranisha imbanyi. Abaje kwirondera kajya gakaye ngo kugira ngo baze bamwakire muri leta. Ari ibintu byinshi biherekeje imbanyi by'ukuri bitari byiza. Iyo uje gupimisha imbanyi ubwa mbere ni imbanyi ya mbere, ni ubwa mbere hari agatanda abavyaye 3 4 barakazi kukurirako wanashaka. Kandi kukurirako ni tekinike. No kuvuga ngo ni waza wihuta uraza kugenda udatoya amakuru akwiye kwa muganga yerekeye amezi 9 kurikira. Turi mu mezi 3 ya mbere ukaza wironderera agakaye uza kuba wihuta. Kandi nk'umuganga urashobora muri sanse ari ibintu bavuga ngo turakira n'aba abagwayi. Mugabo hariho ibindi abagwayi nabo badufata nabi akaza yihuta. Nkaje menye ko ari inda ya mbere
kandi ari ubwa mbere uje muri kijya cumba co gupima imbanyi mba nshaka umwanya ukwiye kugira dutegura amezi 9 tuzomarana. Hari biriko birahinduka bitandukanye mu gupimisha imbanyi ntibiraja habona mugabo mu bisanzwe mu Burundi wahora bapimisha imbanyi inshuro 4. Izo nshuro 4 ntegerezwa kugusigurira inshuro ya mbere icyo uzobuje kurondera, inshuro ya kabiri icyo uzobuje kurondera, inshuro ya gatatu icyo uzobuje kurondera, inshuro ya kane icyo uzobuje kurondera. Wategetswe gukoresha ecography 3. Ndagusigurira ecography ya mbere icyo uzobuje kurondera, ecography ya kabiri icyo uzobuje kurondera, ecography ya gatatu icyo uzobuje kurondera. Tukiri ngaho nyene muganga ndakubaza ikibazo kimwe ko hari abavuga yuko iyo ugirishije ama ecography menshi umwana ashobora kugira ikibazo mu nda, byo bari babyitiranya ni radio. Ijya radio ijya y'abantu bavunitse bagize accident niyo atari byiza kugira nyinshi cyane. Na ecography nta kibazo na kimwe. Okay, nibaza ko bariko baradukura. Kajya kantu bavuga ngo iyo ukoresha ama radio menshi kitwa Heyo X nta karimwe muri ecography. Ecography ni exam isanzwe nta cisiga yononye ahubwo ni byiza mugabo mu bisanzwe ni ecography 3. Iya nta kindi kibazo kirimo. Ukomeye ufise imbanyi kandi ikindi umuntu afise imbanyi ntagwaye si umugwayi umuntu akomeye rero uraza kuza kwa muganga ijya mbere inda ya mbere n'ijya mbere hari ibintu nza kukwigisha n'imbere yuko ndaguha kajya gakaye n'imbere yuko ngira ico ndakubwiye ahandi turi hajya hari ibintu nza kukubwira ndaza kukubwira ingene uzofungura ndaza kukubwira ko uzunguka ikiro hagati y'ikiro n'ibiro 2 ku kwezi bisigura ngo inyuma y'amezi 9 umuvyeyi ibiro yunguka canke umwana umuvyeyi yunguka ikiro kugera ku biro 2 reka dufate ikiro kugera ku biro 2 n'inusu 3 ku kwezi urengeje 3 n'ingorane uri munsi y'ikiro n'ingorane. Okay, harura amezi 9 tugeze ku biro bingahe hafi 10 na wagize mariage igituma yaje bavuga ngo wagize mariage ucuvyibuha ibintu byinshi wagize mariage ufite 45 hamugaco sama je muganga ndiko ndagukurikirana nkeneye kukubona uza kwibaruka inyuma y'amezi 9 warongeye ko ibiro birenga 50 ufite ibiro 55 n'umunani gutyo. Ivyo byose tubivugana kuri ryo musi wa mbere uje gupimisha ijya mbere kubera nivyo bizoguha ingene uzofungura. None tukiri ngaho nyene vy'ibiro ko hariho abantu babiduza cane n'abandi nabo bakaguma kuri no humaye nyene ntibiduge akaguma uko yari asanzwe ameze. Wanashatse umuvyeyi abafise canke niba bamukurikiranye neza ntushobora kuba ufite imbanyi nakubwiye wongeye ko musi y'ikiro turiruka kubera uzoca uvyara ico bitwa uzoca ugira ico bitwa retard de croissance intra-uterine ni iyindi ngwara canke iyindi ngorane iri ku babebe benshi baranapfa. Ni ukuvuga ngo turi mu Burundi reka tubivuge à la burundaise. Uramuzi nyoko bukwe wavyaye umwana w'ikiro kimwe bo umwana w'ikiro kimwe aragoye no ageze umwana wo musi y'ibiro 2 iyo wamuvyaye nta na sita tugira basi tuje à la burundaise tugira ibintu bisanzwe. Ndakubwira yuko iyo wavyaye umwana ari musi y'ibiro 2 no humarema umwana akomeye ameze neza ni hagati y'ibiro 2 n'amagarama 500 n'ibiro 3 birenga n'amagarama 500 umaze kurenza ibiro 3 n'amajana 5 twinjiye mu bibazo 4 5 umwana w'ibiro 5 wewe rero n'ingorane na diabete tuca tuyitega. Uvyaye umwana wo musi y'ibiro 2 n'inusu naho nyene twinjiye mu ngorane. No kuvuga ngo twibuke ba mabukwe twibuke ba mama wacu ibi bintu byo gukurikirana imbanyi mu bisanzwe dukurikirana umuryango wose. Wowe nyene uri umugeni kandi tuba tukikwita mugeni genda uvyare umwana w'ibiro 2 kabarakana gatoyi nta statugira kubera kumaramara mabuko araza akakubitiza kwijisho ntacavuga hirabira hirya mugabo urabibona ati ikunta murabi
mama wawe tantine wawe abigwanyu ivyo byose jewe nka muganga turaza kubivugana yandikiri mu mezi 3 ngibi ibintu tugiye niki dushaka niyihe kado twe na wewe n'umushinga ntahe wawe twoha umuryango wacu nivyo tuza kuganirako aho rero mba ndiko ndagutegura kuyirekwe irekwe riza mu mezi 3 ya mbere wumva udashaka kurya ibimenyetso vyirekwe ugumudahwa wumva udashaka kurya wumva ushaka guma wiryamiye mu mezi 3 ya mbere niho hava abana b'umwete n'abana b'ibinebwe nibaza ko turiko turumvikana n'abantu ariko baradukurikirana umva faiblesse y'umwana aza kugira imukurikirana niyavuka mu mezi 3 ya mbere kubera mu mezi 3 ya mbere arico bitwa organogenese ni ibihimba vy'umubiri w'umwana biriko biri remarema kuko nko ku mezi 3 umwana bakwiye haba hasigaye rero ko ibihimba bikura sawa rero burya bunebwe uza kuguma ufise wumva ugomba kwisinzirira ugaca wisinzirira wumva ntushaka kurya ugaca ureka kubera kurya kudahwa ibintu bikumoteye ugaca ubiheba hari abantu mura numva batebura ngo nta muntu numva atwaririza nk'ikijumbu bwati je muzoka bimunekera ibijumbu n'ibiharage nivyo ntwaririje ako kantu ko gutwaririza nako nyene turakavuga nako kandi je nk'umuganga sinankako kabaho vy'ukuri aba mama benshi karababako ugatwaririza ikintu kanaka mugabo ukabona ugumujinga imwe twese turazi neza ko ingaburo iri ico bitwa alimentation équilibrée igizwe n'imboga igizwe n'intete igizwe ni ndema mubiri ntanga nguvu nsanganyangaburo ibyunyunyu ibyo byose tuzoronka umwana afise amagara meza ku mezi 3 ya mbere ibintu utakoze ku mezi 3 ya mbere tuba twahomvye cyane jene baza yuko bariko baradukurikirana bariko barumva ibintu byiza cyane kandi benshi batari bazi uvyaye umwana w'ikinebwe apana ho gumumutuka ngo wakinebwe wamenye ko ari wowe wabiteye ni wewe niwe watumye abikinebwe niwe watumye agira ubugoryi bwose bafise kubera yuko batabukurikiranya none ga muganga kugira ivyo bibazo mu bikemure bigenda gute donc kiri bibazo tubikemure ica aradukurikirana yumve akamaro ko kuja koko gukurikirana neza ivyo bipimo mu magirira kwa muganga je nshaka kuva ngaha mpimirije abantu ku kamaro ko kuja kubonana n'umuganga imbere yuko mugira mariage arabategurira ibizokurikira inyuma ya mariage hariho abandi badaca bashoka basama burya mwaragiye kuganira na muganga aba yarabahaye nk'ubu nk'akarorero bavuga ko ibice birenga 80% by'abantu badasama vyoroshe jaho badasamana n'ingoga biva ku ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka iyo mwagiye kwa muganga imbere yuko mugira mariage barabategura hama bakabapima n'izo ngwara hariho hepatite hariho sifilisi hariho umugera wa sida hariho ibintu izindi ngwara hariho nk'amaraso ubufise hariho diabete ivyo barabiraba n'imbere ya mariage urazi warabikoresheje imbere ya mariage wasamye rero inda ya mbere mu mezi 3 ya mbere tukabisubiramo ca tubona niki twokosora hakiri kare mu bitaro byinshi birirwa baratera amaraso abakenyezi bafise imbanyi ugwaye malaria ufise imbanyi gutegwa amaraso biba biri hafi ugwaye ufise imbanyi ingwara zitandukanye gutegwa amaraso biba biri hafi rero iyo wabikoze avant mariage by'ukuri biragufasha ingene ubandanya mu Burundi by'ukuri turafise ikibazo amagara y'abantu nituyitaho twebwe nyene ubwacu urazi ko umuntu adashaka kuva muhira urazi ko twegeranye n'amavuriro urazi ko bigoye kuva muhira utagwaye ugiye nko kubatanga umutima wawe ingene utera ingene umeze basi biro kandi ugiye hajya kwa muganga iruhande hajya muhira nukuri ntakwankira nta n'amahera gusaba je nka je uje ababanyi baraza nkabapimira tension nkabapimira ibiro ivyo ni ibintu bisanzwe kwa muganga
nga ntibapfa baje. Rero ibyo izo mpanuro uza gukura kwa muganga ziraza kugufasha kwitegura. Ubu rero wa mumama yaje ubwa mbere twaganiriye ibikurikira, hariho ama examen nza kumutuma, ikindi ama examen benshi ntibayakoresha kandi si vyiza. Iyumvire usanze wabyaye umwana agwaye diabete, kandi diabete uvukanye urayigumana ubuzima bwawe bwose, kandi iyo tubimenya warakoresheje kirya gipimo ca diabete twari kubikinga kugira ngo ntuvyare umwana agwaye diabete. Gukama amaraso, ibintu vyo gukama amaraso ku bavyeyi biri wanashaka ni vyinshi cyane. Hari ikindi, hariho kuvirirana uhejeje kwibaruka bituma ukama amaraso navyo nyene. Burya kuvirirana wari usanzwe ufise amaraso make, gupfa biba biri ngaho hafi. Dutakaza abakenyezi benshi batakaza ubuzima kubera kuvirirana. Icya kabiri, kubera hypertension. Wagumye uza kwa muganga tukaguma tugupima umutima, ni igipimo coroshe gukora, tubibona kare, hanyuma tugaca dufata ingingo yerekeye uwo mutima wawe. Ikintu ca mbere kidutwara abakenyezi benshi ngaha mu Burundi ni kuvirirana. Icya kabiri ni umutima. Icya gatatu n'ama infection. Reka ndakivugeko. Ukiri inkumi hari ukuntu wagwara nko mu bimba vyirondoka ukiyagaza gatoyi gacukawuka. Urazi ko je ndinde mbona umuntu aza ambwira ko agwaye mu bimba vyirondoka kwa muganga aba yahwereye aba emwe urinze ubona umurundi kazi ashitse kwa muganga ati jewe muganga ndiyagaza mu bihimba vyirondoka, ndaboneye ibicafu, ndagwaye nyene mu bihimba vyirondoka. Honyene kugira bivuge abanda kuvuga ko amenetse umutwe, canke akabanda kuvuga ko yatemvye, canke akabanda ku mana yanje. Abarundi turafise urupfasoni. None hariho ibintu abantu badapfa kuvuga uko nyene. None ntubizi wandura umurundi. None bidufashije iki? Hoye nyene si vyiza nyene no kwa muganga no kugwara navyo. Eko hari ibihimba nyene urwaye ubupfuye. Uyumvireho nyene ngene uza kubisigurira muganga bikagucanga nawe nyene. Rero iyo uri inkumi, niyo mpamvu batanivuza. Iyo uri inkumi, icya gatatu gitwara abakenyezi n'ama infection. Iyo uri inkumi ukiyagaza iminsi 2, 3, 4, 7 ugakawuka, bizogaruka ufise imbanyi. Ubandanije ukawuka, iyo ndira ashobora gukoroka, canke ukavyara umupremature, canke ukavyara wa mwana adakwije ibiro kandi warariye byose, waragerageje za mpanuro zose naguhaye, canke imbanyi umwana ugaca umuvyara afise nawe infection. Ni vyiza rero akantu kose wibaza ko hariho ikintu twamye tuvugana ngo ukura hehe impanuro. Hari ikintu gikomeye cahava makuru yerekeye imbanyi. Hana ba bantu twatangura tuvuga ba tantine, ba tonto, ba cousine, bande bafise amakuru. Mwese akubwira ivyo yishakiye. Kandi vy'ukuri je ndabikunda. Kandi vyerekana ko bakwitayeho. Nukuri je hari nk'umuntu ashobora kunterefona canke akanyandikira akambaza ibibazo agaca ambwira ngo n'umuntu ndiko ndabariza. Shaka kwihasira ko bakurikirana imbanyi ryari, umuntu agize ibi acagira iki, bafite amakuru rero. Je mbere ndi mu kwandika n'igitabo bayita amakuru yo mwibarabara. Ngira nzoje urama edite y'ico gitabo, amakuru yo mwibarabara kumbaye. Bafite numva n'umuntu ni kuryo nawe hari ibyo horo ukura mwibarabara, umuntu akubwiye utishikiye kwa muganga, umuntu ahubwira ati ni wabona bigenze uko uzokwifata uko, ariko nta bumenyi bukwiye babishipiti. Ashobora kuba wewe byaramushikiye bigakunda, ariko wewe wabikoresheje ugasanga birasi. Rero nico kibazo. Ni vyiza rero kuja kwa muganga. Kandi kwa muganga ni henshi muri ubu Burundi antuka. Nibaza ko mu vyo dukenya amavuriro ntarimo. Arakwiye cyane. Simba kwa muganga usabe impanuro. Ubaze
izo mpanuro ni giki twokora kugira ngo uwo muvyeyi amererwe neza, ibintu bigende neza. Ni igiki twokora kugira ngo ubuzima bw'uwo muvyeyi butere buja imbere. By'ukuri toute la famille iba yumva umenga yobikorerako. Mama abashaka kubona wariye, kwanza baraguha na liste y'ibyo kurya, abashaka kubona hariho ndema mubiri zose asanganyanga byose wabiriye, aba yumva umenga uvyibuhe. Twebwe tuvuga ko wunguka hagati y'ibiro 10 na 12 na 3 muri ayo mezi 9. Ashaka kugire 20 sawa. Hariho ugira uvyare, hari amasiporo ebana ngo iruka umugabo wawe. Burya abandi bantu bagira ibibazo ku mbanyi ya mbere n'abagabo, abagabo by'ukuri baragira ibibazo ku mbanyi ya mbere, baba umengo umugabo we wese yabari, kandi abagabo benshi afite abagore ntibakeneye abagabo yuko babaha izo mpanuro, oya akeneye basa mube hafi. Amakuru ya mbere y'ivyimbanyi yategetswe kuyakura kwa muganga. Mugabo ni vyiza ko bazanana, kuko hari ibintu bigoye gushira mu ngiro, ne nk'ibintu bisaba gufata ingingo nk'amafaranga menshi canke gusuma, hari ivyo vyamwa. Ikindi naco nko kintu cerekeye gufungura kuri iyo mbanyi ya mbere ntibavyiga ari uko wasamye. Kibazo rero naho nyene tufise, uzomenya wavuye kwa muganga bakubwiye ko ufite imbanyi niho ucangura kunyandikira. Oya tangura unyandikira ukiri inkumi kugira umuntu agira amagara meza. Agiki no musere ntagure ndakwandika nyandikira nka nkumi mwe, tangura mumbaze ati tugiki, ivyamwa mworya, imboga mworya, siporo mwokora, mube murimenyereza. We urabona ko iyo utamenyereye ikintu hama ugacuba oblige yo kugikora nako usanga kigoye. Dufise amezi 9, none uzoca wiga kujya mu mezi 9. Tangura uvyiga utaragira mariage, hama iyo nda niyaza izosanga uri prete kubera ubura umufasoni. Rero abagabo ikintu je ndabahanura ndabahamagarira si ukuguma bajyana imitima. Hari ikindi kintu kigoye, ni mu gihe c'imbanya amabanga mpuzabitsina by'ukuri ntabaryoshe, nko mwirekwe ntabaryoshe, kandi umugabo nawe aba yakeneye. Ari abantu ari akajya akantu ko ku masati bakunda kuvuga ngo rwame rusosa, rugume rusosa. Iyo ndakabonye muraja nwenga mwirekwe niruba rusosa. Ni ukuvuga ngo umupapa iyo ari iruhande yawe, umupapa iyo akwegereye, umupapa iyo akwihanganira, iyo udashwe akiruka kuzana amazi unywa, iyo yagufashije. Hari ikindi kintu gikomeye, isuku mu bihimba vy'irondoka. Ku mezi 8 ntaryo ubucikorera, ku mezi 9 ntaryo ubucikorera. Ufise umugabo w'igikashi, reka nkoresha iryo jambo, mumbabarire ndarikoresha, ico kintu kiragoye. Nibaza ko nagerageje gutanga amakuru akwiye, ayandi bazoca baza kuyarondera kwa muganga. Iyo ufite imbanyi ya mbere, ubwa mbere reka ngire resume, iture muganga. Kandi by'ukuri ndahanura abantu kugira umupsikologe. Dufise abapsikologe benshi muri ubu Burundi, ni benshi cyane. Muri quartier, kuri eglise, ku kazi huzuye abapsikologe. Nyaruka kwa muganga, genda mu kibano urondera umupsikologe, arashobora kugufasha kwapeza stress itewe n'imbanyi. Abaganga rero niho turi, mutaduhaye akazi tuzoca dushomera. Hama abaganga twize ivy'abakenyezi, tanke mu gisama, tanke mu kigira ama mariage, siniteze gushomera. Rero nico gituma uje turaguha vyose, turakubwira ama examen, turakubwira gutegura umuntu azoguherekeza kwibaruka.
ni ikintu gikomeye cyane kandi umutegura ukimenya ko wasamye. nayo ndakibagiye urategura umuntu azoguherekeza kwibaruka wanashaka nko ngaha mu gisagara niwe azokwama iruhande nk'ubu umuntu azoguherekeza kwibaruka mu bisanzwe yategezwa no kuguherekeza muri ajya ma consultation prenatale mu ma ecography niho yaki none si wazokoza umwana ubwa mbere nawe ukiryamye siwe azomufasha siwe azogufatira ibere none niumva ko biryoshe gufata akana wakurikiranye amezi 9 urazi nanje ingene bindyohera gutora akana nakurikiranye amezi 9 rero ni byiza kumutegura hama ni byiza kubera hari irya tariki yo kubyara ecography itanga n'amaraso waratubwiye umunsi w'amaraso turamenya ryari uzobyara turamenya ikiringo ntitumenye itariki tumenye ikiringo uwo muntu ni byiza ko abimenya kare namba afite akazi akazosaba ikonje kugira aze kugufasha. Ego turakunda kwandika mu groupe WhatsApp y'akazi ngo mukuru wanje yabyaye ngo sintonda nukuri bijya bintu nje ndabyita ubutandero kubera iki uwo muntu abyara twese tubiza ati muri uku kwezi azobyara kubera iki udashira gusaba ikonje twese tube tuzi ko wagiye gufasha umuvyeyi kandi abantu bose bakora barafise umwanya w'ikonje annuel uwo mwaka urazi ko umukuzine wawe azovyara uri marene urazi ko wabereye marene azovyara urazi yuko uwiwanya azovyara mu kwezi ukubukuzi ahi Bujumbura no kuri tuba tubizi ruguru naho ne ubu baba babizi kweri kutosaba ikonje imisi mbere nk'indwi zibiri imbere kwanza hariho n'imisi igeze umwana tumukurayo ku nguvu ariko ari arazana ibintu byo kurenza turagira cesarienne tukamukura we peti warengeje umwanya bayo nuko rero murakotse. Yego nibaza yuko bariko baradukurikirana muganga yagerageje guca hirya no hino ku bintu bitandukanye nibaza ko bariko baradukurikirana bahakwicirwa kinini cyane abakobwa mugende kwitura abaganga hakiri kare cyane cyane abasage femme hakiri kare kugira ngo bababwire ukuntu twifata tukiri inkumi n'ingene tuzokwifata mu gihe twamaze kuba abageni ku mbanyi ya mbere. Ego je nibaza yuko yavuze neza cyane ibi nibaza ko abantu benshi bari babizi n'ababyitaho sinzi yuko hari abamaze kwakira benshi muganga inkumi ije kwitura muganga ryajoro yibaza ko yasabye ntihanyandikira ariko urumva ni byiza kubimenya kare vre. Yego nibaza yuko bariko baradukurikirana batahuye muganga yahanuye abakobwa yuko bokwihutira kwa muganga hakiri kare bataraja kubaka batarasama niyo mbano kugira ngo babategure ukuntu bashobora kwitwara batarasama imbanyi kugira ngo abana babo baze bavuke bameze neza cyane. Je nibaza yuko yagerageje kwivuga neza cyane reka ndamushimire cyane ahimirize abariko baradukurikirana yaba abagabo bumvise ibyo yababwiye abakobwa abavyeyi nibaza bose ko ata muntu umwe ataronse kuhama ufise ikibazo arandika hama ashobore kubishura ariko muna n'umwanya mbona umenga nta numwe yanditse sinzi yuko rero hari akajambo yobwira mwebwe mwese muriko muradukurikirana kugira nibaza kandi yuko yashimikiye no ku bantu abavyeyi abatanti n'ibiki nibaza ko bijya mubabwira mwobarungika kwa muganga hakiri kare kugira ngo umuganga abikumvishe neza kuko ushobora kubifata minenegwe ukibaza ati karambesha canke ati sivyo ariko mu gihe wibwiwe n'umuganga urabifata nka nkama ukabigenderako. Hariho n'ama experience aba bafite abana 5 4 3 ni vyiza ko baza baraganiriza abafite imbanyi ya mbere ukuntu bigenda mugabo bakagiraho bigarukirije bakamenya yuko ni wa mutera ubwoba cyane azoca gwara hypertension kandi hypertension igira kabiri mu bitwara abakenyezi twe twari zingene tubaganiriza ego mubwira ingene wowe wabyagenze mugabo kandi zurisigariza utwo muganga nawe azokompleta kuko wewe azobikora kinyamwuga. Mu bisanzwe niko vyama bigenda kenshi abantu bagera ko baja kwibaruka ubwoba bwarabiye. Ego ndibaka abagenzi bashaka kugira ngo gwasha ngo ayubonye ngo siyo ayo mbonye siyo. Mu bindi bihugu ho harabaho n'amaseance bakanabirihira
hakabaho ico bitwa préparation à l'accouchement mukagenda kwiga ingene mwokwibaruka ingene muzifata ingene bahuha ingene nyene bigenda ukavyiga ama sport ibintu bitandukanye two turavyiyumvira mu gisage femme ko twobizana ngaha mu Burundi ng'abarundi kazi tuzara kubategura nyene bisaba ingufu usanga barabikunze kubera nibaza yuko ahanini ari kugira ngo amagara yacu ashikare kumera neza rero abarundi ntibaratahura cyane kucerege amagara y'umuntu wamagara rutamajana abantu b'Imana ego cyane ego nibaza yuko turiko turarangiza ugira ico giye abakunzi bacu bariko baradukurikirana ubahanura canke ubahimiriza nkuko bariko barikora akajambo nibaza ko nohereza ko ni itaho amagara yawe apana ngo nuko ufise inda apana ngo nuko ugira iki apana ngo nuko wumva ubabara ahantu oya simbira kwa muganga umenya amagara yawe uko yifashe imbere y'uko ugwara ego murakoze cyane reka ndabashimire bakunzi bacu mwariko muradukurikirana ndabashimire cyane na muganga murakoze yaduhaye kano kanya akaza kutubwira ibintu nk'ibi birandaba wowe uri kuradukurikirana birakuraba yaba umumama yaba umugeni yaba inkumi n'abapapa yabavutseko nibaza ko twese biraturaba kugira ngo tugire amagara meza abaganga bamaye babwiye baca ngaha misi yose ni ukwihutira kwa muganga nkuko bamaye ndagushimire cyane murakoze cyane hariho akantu nagira mpereze ko kamwe na abakozi b'Imana basubiriye abaganga by'ukuri babihebe kubera dusigaye twakira abamama akakubwira ngo jewe pasiteri yambwiye yuko nzovyara neza cesarienne zibiri ntuvyara neza muganga akakubwira ko pasiteri yamubwiye azovyara hari ubuhinga kwa muganga dufise pasiteri wawe adafise ego simvuze ngo ntiwumvire pasiteri mugamvuze ngo umwe wese hasezare ibyiwe kugira ngo ubuzima bubandanye bugenda neza murakoze cyane nibaza yuko ivyo avuze navyo ari byo hari abagenda mu masengesho bakabavugishwa kibi ariko hari igihe bitaba ari byo ego nibaza reko yokwitura abaganga bakabafasha kugira ngo bigende neza reka ndabashimire cyane ndabifurize kwandanya mukurikira ibiganiro byacu by'imbonesha kuri yanyu BTV Burundi mu kanya murakurikirana amakuru mu Kirundi nibihayanishwa kuri BTV murahawe ikaze kugira ngo dushishikare kubatunganiriza muri byose murakoze umugoroba mwiza